football can make you feel like this. Absolutely incredible. Nkuko musanzwe kubimenyereye mwamaze kuvyumva ni kuri Iwacu Top TV aho tuje mu kiganiro Iwacu Sport News. Yes, amakuru y'inkino abavugwa hirya no hino kwisi aho turabira hamwe ingene inkino ziba zaragenze muri rusangi. Reka ndabahe ikaze ndanabaramutsa, reka nababwire nti Shalom, indamukanyo y'amahoro. Iyi ndamukanyo iboneka mu ndimi zibiri, ni mu Kirundi no mu Giheburayo canke se mu Israeli. Nibo bashobora kuvuga bati amahoro. Shalom bisigura amahoro. Reka ndababwire nti aho muri mwese mugire amahoro. Mikaze cyane abakunzi b'inkino muri rusangi. Reka ndamutse abafana bamwe bama equipe, ndamubona ni Ninganza Melkisedeki bamutazira Madudu ari hariya ku Rusumo. Reka ndababwire ni big up sana na mufana wa FC Barcelona bamutazira la Catalonia. Ndamubona ni Ndoimana Jimmy ahari hose, ndababwire ni Wirambire ndamutera iyambu cyane. Bamwita Bertrand arakaza ari hariya mu Kanyosha, nawe ni mufana wa FC Barcelona, nawe ndababwire ni Wirambire. Ndamubona cyane ni Code Carlos aho hose, ndababwire ni Wirambire n'umufana wa Real de Madrid. Bamwita Marc ari mu Bwiza kwibara rya gatatu nimero 77, ndabubwire ni Wirambire cyane, ndamuha big up sana. Ndamubona bamwita kandi Manira Munasha Dwake bamutazira Martial Ngwanyi y'umuruzi atigirana nigwa ari hariya ku Masanganzira, ndabubwire ni Wirambire cyane, ndamutera iyambo. Bamwita Habimana Adolphe ni docteur ari hariya muri hôpital Gashoho. Reka ndabwire ni Wirambire cyane, uyu ni umufana wa Arsenal, ntibagira na tubacayisaba Lambert hariya mu giteranyi, ndabwire ni Wirambire cyane, uyu ni umufana wa Arsenal. Hamwe na Engineer Jean Dodier ari hariya nyine mu giteranyi, ndabwire ni Wirambire n'umufana wa Manchester United. Ndabona ni God kabisa, umwisha makuru mugenzi wanje hariya Ibubanza, ndabwire ni Wirambire nako ari muri stage, ndabwire ni Wirambire cyane, ndamuha big up sana, nawe nyine umufana wa Chelsea. Bamwita coach Arusha, ndabwire ni Wirambire. Coach Jibril, ndabwire ni Wirambire n'umufana wa Manchester United. Eka mwese abafana bama equipe, ndabwire ni Wirambire cyane aho muherereye. Mikaze aba sportif, aba arbitre, aba coach, abakinyi, abafana mwese yumva mukagera, ndababwire ni reka ruce tuza mu ncamake aho tugiye guhera ngaha iwacu mu Burundi. Ni Championnat National Premier League yari yabandanije, turaje kuraba ingene zagenze, turaje kuhava turabire hamwe amakuru avugwa ku mugano wa Afrika, aho tujya guhera ngaha kujya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, turabe ingene ibintu byifashe muri sport. Turaje kuhava turabire hamwe inkino muri Afrika ingene inkino zagenze, aho bariko barakina muri CAF Champions League no muri CAF Confederations Cup. Turaje kuhava kandi twambuke ibahari ya Mediterane tubageze ku mugabane wa Buraya, aho naho nyine inkino zabandanije mu mashampiyona akomeye. Turaje kuvuga muri Ligue 1 championnat y'Ubufaransa, tuvuge muri Bundesliga championnat ya Allemagne cyangwa se mu Budagi, tuje kurabira hamwe muri Serie A mu Butaliyano, tuje muri La Liga muri Espagne, turabire hamwe n'amakuru avugwa muri championnat y'Ubwongereza English Premier League, turabe ingene ivyatse. Akanyane kadukundira turaje kurabira hamwe n'amakuru avugwa hanze y'ikibuga, aho tuje kubabwira amakuru avugwa mu mugwi wa Manchester United, Barcelona, Arsenal, Liverpool n'iyindi migwi myinshi itandukanye. None ndabaha ikaze aho muri kumwe na jewe Jean Paul Dunia Le Monde kuri micro, mu buhinga bw'ivyuma ni Bisman Twaibu. Reka ndabashimire cyane, nongera ndabaha n'ikaze mukanya idonido.
Yes, turi rero ku musi wa mbere igenekerezo rya 18 gitugutu umwaka wa 2021 nkuko nayimirije kubabwira reka twinjire nido. Premier League Championnat National batanguye ku musi wa gatanu batangura gukina Bujumbura City na Aigle Noir banganya igitsindo kimwe ku kindi. Ku musi wa gatanu Kayanza United inganya na Royal FC y'Umuramvya ibitsindo ubusa ku bundi. Ku musi wa gatandatu Bumamuru na Musongati FC gutyo Musongati itsinda Bumamuru FC ibitsindo bibiri kuri kimwe yisanze iwayo hari kuri stade umunani yo mu Cibitoke. Burundi Sport Dynamique yirahira Frambo du Centre ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ku musi wa Mungu Olympique Star na Le Cloco banganya igitsindo kimwe ku kindi. Rukinzo na Top Junior nabo nyene banganya igitsindo kimwe ku kindi. Flambeau de l'Est na Atletico New Oil inyagira imvura y'ibitsindo. Flambeau de l'Est hariya kuri stade yo mu Ruyigi aho Atletico New Oil abafana baje kabisa baryohewe baririmba bavuga bati Imana dusenga irakomeye. Ni mu gihe ku musi w'Imana igenekerezo rya 2024 hazobariho derby ikomeye cyane mu gisagara ca Muyinga aho Atletico New Oil izokwakira Olympique Star. Messager Dongozi na Vitalo. Messager Dongozi itsindira Vitalo hariya iwaye ku kibuga cayo stade Urukundo ibitsindo bibiri kuri kimwe. Gushikubu ekipe ya Bumamuru FC mu Cibitoke ifise amanota 17 n'umutahe w'ibitsindo bitandatu. Ku mwanya wa kabiri ni Musongati FC y'Igitega ifise amanota 16 n'ibitsindo bitandatu. Burundi Sport Dynamique ifise amanota 13 nayo nyene ku mwanya wa gatatu n'amanota 4 ibitse y'umutahe nako ifise amanota 16 n'umutahe w'ibitsindo 4. Ku mwanya wa kane ni Frambo du Centre amanota 15 n'umutahe w'ibitsindo 5. Atletico New Oil inyuma yo kunyagira Frambo de l'Est yo mu Ruyigi ifise amanota 18 n'umutahe w'ibitsindo 4. Ku mwanya wa gatandatu ni Messager Dongozi amanota 13 umutahe w'ibitsindo 2. Aigle Noir iri ku mwanya w'indwi amanota 12 n'umutahe w'ibitsindo 1. Vitaro FC iri ku mwanya w'umunani amanota 11 umutahe w'ibitsindo ubusa. Ku mwanya w'icenda ni Frambo de l'Est amanota 11 n'ideni y'ibitsindo bitandatu. Ku mwanya wa 10 ni Olympique Star y'Imuyinga ifise amanota 10 n'ideni y'igitsindo 1. Royal FC y'Umuramvya ni ya 11 amanota 9 n'umutahe w'ibitsindo ubusa. Ku mwanya wa 12 ni Rukinzo FC ekipe ya Police amanota 9 n'umutahe w'ibitsindo ubusa inganya na Royal FC haba mu manota na mu bitsindo. Ku mwanya wa 13 ni Bujumbura City amanota 7 n'ideni y'ibitsindo 2. Top Junior yo mu Kayanza ifise amanota 6 n'ideni y'ibitsindo 6 nyene. Kayanza United yo mu Kayanza barakurikirana ifise amanota 5 n'ideni y'ibitsindo 7 iri ku mwanya 15. Ku mwanya wa nyuma gushika ubu ni Le Cloco FC ekipe yo mu Rumonge ifise amanota 2 n'ideni y'ibitsindo 6. Yes. No muri Ligue B canke muri deuxième division canke si cicaro ca kabiri bari bakinye inkino zatanguye ku musi wa kane bari ku musi wa mbere. Tubibutse ko ama equipe agabanije mu matsinda abiri ari ryo itsinda rya mbere Muzinga FC, LLB, Interstar, Tel Aviv, Lerière FC, Magara Young Boys, Intwara muri FC, Les Jeunes Athletiques geni itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri ni Tigre Noir, Delta Star, New Force, Moso Sugar, Garage Express, Les Elephants, Les Lumières d'Omumba na Buhumuza yo mu Cankuzo. Bakaba bakinye gutya bahereye ku munsi wa kane mu itsinda rya mbere. Magara Young Boys na Interstar itsinda Magara Young Boys ibisindo biri kuri kimwe. Lydia Lidic Burundi itsinda Intwara Rumuri ibitsindo 3 kuri kimwe. Aho ni mu itsinda rya mbere ku munsi wa kane. Ku munsi wa gatanu barakinye kandi nyene barabandanya mu itsinda rya mbere. Lerière FC na Tel Aviv itsinda 2 kuri kimwe ca Lerière FC. Ku munsi wa gatanu inkino zarabandanije
inkino zarabandanije mu itsinda nyine rya mbere. Okay, Muzinga FC itsinda Legends Athletic ibitsindo 5 ku busa muri groupe B cyangwa se itsinda rya kabiri. New Force Academy itsinda Reserve ibitsindo 2 ku busa. Buhumuza FC itsindwa na Aigle Noir ibitsindo 3 ku busa, mu gihe Buhumuza yari wabo, Aigle Noir yabatsindiye wabo. Limière do Mumba na Delta Star yo mu Gatumba itsinda ibitsindo 2 ku busa bwa Limière do Mumba, naho Limière do Mumba yari iwabo ari ku kibuga Urukundo hariya ku musozi wabuye ni muri commune Mumba. Yes, inkino zarabandanije urukino rwa nyuma go muri groupe B. Garage Express y'Igitega itsindwa na Moso Sugar kuri stade Ingoma igitsindo 1 ku busa. Uko rero imigwi isumbasumbanya amanota ni mu mugwi A canke poule A. Muzinga FC ifise amanota 3 n'umutawe ibisindo 5. Kumanya wa kabiri ni LRB amanota 3 umutawe ibisindo 2. Kumanya wa kabiri ni LRB n'amanota 3 n'ibisindo 2 vy'umutahe. Kumanya wa gatatu ni Interstar amanota 3 umutahe w'igitsindo 1. Tel Aviv 3 nyene umutahe w'igitsindo 1. Lerrière amanota ubusa ideni y'igitsindo 1. Magara Young Boys ubusa ideni y'igitsindo 1. Intwara Rumuri nayo nyene ubusa ideni y'igitsindo 1. Legends Athletic kushika ubu iri kumanya wa nyuma n'amanota ubusa n'ideni y'ibisindo 5. Umugwi wa kabiri Tigre Noir amanota 3 umutahe w'ibisindo 3. Delta Star amanota 3 umutahe w'ibisindo 2. New Force 3 umutahe w'ibisindo 2. Moso Sugar amanota 3 umutahe w'igitsindo 1. Garage Express ubusa n'ideni y'ibisindo 1. Reserve ubusa ideni y'ibisindo 2. Limière do Mumba ubusa ideni y'ibisindo 2. Buhumuza FC mu Cankuzo iri ku mwanya wa nyuma muri groupe B n'amanota ubusa ideni ry'ibitsindo 3. Akaba ari uko vyifashe muri deuxième division no muri première division muri English muri Primus League championnat y'u Burundi. Reka tubira mate je turabira hamwe amakuru avugwa ku mugabane wa Afrika aho tugiye guhera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Imbere yuko tuja ku mugabane wa Afrika reka banze ndababwire ukuntu abakinyi barushanwa muri Primus League. Wa mbere ni Ndikumana Landry wa Atletico New Oil afise ibitsindo 5. Banza Patrick Kanyanga afise ibitsindo 4. Kireko Yves wa Musonga afise ibitsindo 4. Izman Hassan afise ibitsindo 3. Gakiza Aime afise ibitsindo 3. Irakoze Amis Leo afise ibitsindo 3. Njaliye Matampo Deance afise ibitsindo 3. Nduwimana Desire afise ibitsindo 3. Nzeyimana Jean afise ibitsindo 3. Yes, inyuma ya Primus League na n'ikijaro ca kabiri reka tuje ku mugabane wa Afrika turabe amakuru ari karavugwa aho tugiye guhera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru ari karavugwa mu Rwanda naho equipe ya Kiyovu Sport iriko liyubaka ni mu gihe uyu munsi igihe cy'isaha 6 z'ijoro ariho baza gushira akaburungu kanyuma kwigura n'igurishwa ry'abakinyi ngaho nyine mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero karava muri Kiyovu Sport avuga yuko umukinyi Okwi Mudiaba na Saido Ntibazonkiza Okwi Mudiaba Saido Ntibazonkiza no mu Burundi ahora kina muri Young Sports Club mu gihugu ca Tanzania. Bivugwa ko equipe ya Kiyovu biko biravuga yuko bashobora kuba bagije kuvugana aho mu masaha umwanya n'umwanya ushobora kumva uyu mukinyi Okwi Mudiaba na Saido Ntibazonkiza baja gusinyira equipe ya Kiyovu Sport hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Undi mukinyi ni Mackenzie Abdul Karim nawe ni Murundi yahoze akinira nyine mu Rwanda, yaciye mu equipe menshi, yarakinye muri Vitaronga mu Burundi, muramuzi mu equipe za Rayon Sport mu Rwanda, za APR FC mu Rwanda nyene,
ekipe nka AFC Leopards hariya muri Kenya biko ravuga yuko nawe nyene ekipe ya Rayon Sport ishobora kuba igomba imusinyishe aho bivuga yuko bashobora kumuha amasezerano y'umwaka umwe bakaza kumuha na recrutement ya y'umuliyoni w'amanyarwanda bikanavuga yuko ashobora guhembwa amahera ashika ibihumbi amajana 350 by'amanyarwanda nyine. Ubundi mukinya ariko aravugwa ni Sugira Ernest, uyu ni umunyarwanda. Sugira Ernest nawe nyine ariko aravugwa yuko ashobora gusinyira ekipe ya Rayon Sport cyangwa se AS Kigali. Reka turindire, nibaza yuko umwanya n'umwanya bishobora kumenyekana ivyo abakinyi baba Saido nibazongiza okwimudiaba muri Kiyovu Sport, Makenze muri Rayon Sport, yowe bavuga yuko vyamaze no kurangira. Sugira Ernest muri Rayon Sport canke muri AS do Kigali. Yes, inyuma yo mu gihugu c'u Rwanda reka turabire hamwe inkino gene zagenze muri Afrika aho ariko barakina muri CAF Champions League bari bageze muri 10e tour préliminaire imbere yuko binjira mu mapure cyangwa se mu matsinda. Inkino zatangiye ku munsi wa gatanu ni ekipe ya Amazulu FC na TP Mazembe ari ku munsi wa gatanu baganije ubusa ku bundi. Tusker Football Club yo muri Kenya na Zamalek yo muri Misiri. Zamalek itsinda Tusker igitsina kimwe ku busa ku munsi wa gatandatu. Ku munsi nyine wa gatandatu APR FC yo mu Rwanda na Etoile du Sahel banganya igitsina kimwe ku kindi. Sagrada Esperança na Royal Leopards yo muri Kenya. Sagrada Esperança itsinda Royal Leopards igitsina bitatu kuri kimwe. Inkino zarabandanije ku munsi wa gatandatu ASEC Mimosas muri Côte d'Ivoire itsinda CAL Belouizdad ibitsina bitatu kuri kimwe. Union Sportive de la Gendarmerie na Al Ahly banganya igitsina kimwe ku kindi. El Merreikh itsinda Zanaco yo muri Zimbabwe ibitsina bitatu ku busa. Stade Malien itsindwa na Holoya iwabo igitsina kimwe ku busa. Jwaneng Galaxy na Simba Sports Club itsindira Jwaneng Galaxy iwabo ibitsindo bibiri ku busa. Simba Sports Club wekundwa Msimbazi kabisa irigaragaza niyo mu gihugu ca Tanzania. Maniema Union na Sundowns banganya ibitsindo bibiri ku bindi. Nwadibu itsinda AS Setif ibitsindo bitatu kuri kimwe mu gihe AS Setif yerezwe n'ikarata itukura. Otohodoyo na Petro do Rwanda banganya ibitsindo bibiri ku bindi. Hearts of Oak Sports Club na Wydad Casablanca. Hearts of Oak itsinda Wydad Casablanca ibitsindo kimwe ku busa. Rivers United ingana na Al Hilal yo muri Sudani ibitsindo kimwe ku kindi. LPRC Oars itsindwa na Raja Casablanca ibitsindo bibiri ku busa. Al Ittihad Tripoli na AS Tunis banganya ubusa ku bundi. Yes, nuko vyagenze. Inkino zarabandanije no muri CAF Confederations Cup aho ekipe ya Biashara United yo muri Tanzania yatsinze Al Ahly Tripoli ibitsindo bibiri ku busa ku munsi wa gatanu. Diable Noir na Orlando Pirates yo muri Afrique du Sud banganya ubusa ku bundi ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu Chakuma na Vita Club, Chakuma itsinda Vita Club ibitsindo biri kuri kimwe. Binga kubitwa na Yenenga igitsindo kimwe ku busa mu gihe Yenenga yaretswe n'ikarata itukura. Inkino zirabandanya Al Ahly Melowe ku munsi wa gatanu nyene na Gor Mahia yo muri Kenya. Gor Mahia irahira Al Ahly Melowe yo muri Ethiopia ibitsindo bitatu kuri kimwe. Azam Football Club muri Tanzania itsinda Pyramids ngira yiri muri Egypt ari ku munsi wa gatandatu banganya ubusa ku bundi. Red Arrows Football Club itsinda 1er d'Agosto ibitsindo kimwe ku busa. Uganda Revenue Authority iganya na Al Masry ubusa ku bundi ego. Olapa United na Koto Sport. Olapa United itsinda bibiri ku kimwe cha Koto Sport. Ben Berdan itsindwa na RSB Berkane igitsindo kimwe ku busa. Concorde na GS Saoula
Saula itsinda Concorde ibitsindo 2-1. Diambas itsindwa na Enyimba yo muri Nigeria itsindo 1-0. Farlaba itsindwa na GS Kabiri yo muri Algerie itsindo 1-0. Farlaba yo muri Maroc ikaba ari na equipe y'igisirikare cyo muri Maroc. Yes, AS de Kigali itsinda na DSMP ibitsindo 2-1. Ngaha mbona baritse ngo DSMP Imana ni Kirundi ngira no muri Congo bashikuru n'ugo bacita Imana. Yes, CFFA itsindwa na Inter Club de Rwanda yo muri Angola ibitsindo 3-0. Bayelsa United itsinda CS Sfaxien igitsindo 1-0. Akaba ari uko inkino zagenze muri CAF Champions League no muri CAF Confederations Cup. Reka duce tuva muri Afrika turabira hamwe amakuru avugwa ku mugano wa Buraya aho tuja guhera mu higanwa ry'Ubufaransa Ligue 1 bari bageze ku munsi wa 10 cyo bita 10e journée. Yes, inyuma yo muri Afrika reka twambuke iba hari ya Mediterranée dushike ku mugano wa Buraya aho tugiye guhera muri Ligue 1 n'imihiganwa y'Ubufaransa bari bageze ku munsi wa 10 ivyo bita 10e journée. Equipe ya Paris Saint-Germain ku munsi wa 5 itsinda Angers ibitsindo 2-1. Clermont itsinda Lille igitsindo 1-0. Lyon itsinda Monaco ibitsindo 2-0. Troyes itsinda Nice igitsindo 1-0. Bordeaux na Nantes magana 1-0. Strasbourg yihaniza Saint-Etienne ibitsindo 5-1 mu gihe Saint-Etienne bereswe ikarata itukura. Brest na Reims banganya 1-0. Metz itsindwa na Rennes iwabo ibitsindo 3-0. Montpellier itsinda Lens igitsindo 1-0 mu gihe Montpellier yeretswe n'ikarata itukura. Marseille itsinda Lorient ibitsindo 4-1. Gushika ubu ukuntu imigwi isumbasumbanya ibitsindo ni Paris Saint-Germain ifise amanota 27 ya mbere, ya kabiri ni Lens ifise amanota 18, ya gatatu ni Marseille ifise amanota 17, ku mwanya wa kane ni Nice amanota 16, Angers iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 16, ekipe ya Lyon iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 16, Rennes ku mwanya w'indwi n'amanota 15, Strasbourg ku mwanya w'umunani n'amanota 18, ekipe nka Monaco iri ku mwanya wa 10 n'amanota nyene 18. Zitatu za nyuma ni Metz ku mwanya wa 18 n'amanota 6, Brest ku mwanya wa 19 n'amanota 5. Gushika ubu ekipe ya Saint-Etienne iri ku mwanya wa 20 ariwo wa nyuma n'amanota 4. Gushika ubu amaze gutsinda ibitsindo vyinshi ku mwanya wa mbere ni Gaëtan Laborde wa Stade Rennes afise ibitsindo 7, Jonathan David wa Lille afise ibitsindo 6 ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa gatatu ni Dimitri Payet afise ibitsindo 5 wa Olympique de Marseille, Samuel Ben Yedder afise ibitsindo 5, Bayo 5, Julie 5, Kazri 5, Blas 5, Kylian Mbappé 5. Ku mwanya wa 10 Diarra afise ibitsindo 4, Moussa Dembele wa Olympique Lyonnais nawe afise ibitsindo 4. Inyuma ya Ligue 1 mu Bufaransa katurabere no muri German Bundesliga ni mu Budagi nabo nyene barakinye ku munsi wa gatandatu bari bageze ku munsi w'umunani, ku munsi wa batanguye ku munsi wa gatanu, nivyo ku munsi wa gatanu Hoffenheim yihaniza FC Cologne ibitsindo 5 ku busa ku munsi wa gatanu. Union Berlin itsinda Wolfsburg ibitsindo 2 ku busa ku munsi wa gatandatu. Eintracht Frankfurt itsinda Hertha Berlin, nako Hertha Berlin itsindira iwabo Eintracht Frankfurt ibitsindo 2-1. Dortmund itsinda Mayence 05 ibitsindo 3-1.
Freiburg ku munsi wa gatandatu inganya na LB Leipzig igitsindo kimwe ku kindi. Greuther Fürth itsindwa na Bochum igitsindo kimwe ku busa. Yes. Mönchengladbach na Stuttgart banganya ubusa ku bundi. Leverkusen itsindwa na Bayern Dominic yisuzugwa ibitsindo bitanu kuri kimwe. Yes. Ibitsindo vya Bayern Dominic byinjijwe n'abakinyi nka Robert Lewandowski ku munota wa gatatu yashizemo icambere. Ku munota wa 30 Robert Lewandowski ashiramo ikindi. 34 Thomas Müller ashiramo ikindi. Serge Gnabry atsindaho ibitsindo bibiri mu munota 35 munota 37. No kuvuga ibitsindo vya Bayern Dominic byinjiye mu gice cyambere. Mu gihe igitsindo ca Leverkusen kijwe na Patrick Schick munota wa 55 akaba ari uko vyagenze muri German Bundesliga aho gushika ubu ekipe ya Bayern Dominic ifise amanota 19, Dortmund ku mwanya wa kabiri amanota 18, Leverkusen ku mwanya wa gatatu amanota 16, mwanya wa kane ni Freiburg amanota 16, Union Berlin iri ku mwanya wa gatanu amanota 15. Ekipe nka Leipzig iri ku mwanya wa 8 n'amanota 11, Mönchengladbach iri ku mwanya wa 10 n'amanota 11. Zitatu za nyuma ni Augsburg mwanya wa 16 n'amanota 6, Arminia Bielefeld ku mwanya wa 17 n'amanota 5, 18 ni Greuther Fürth ariyo ya nyuma n'inota 1. Reka tuce tuva muri German Bundesliga nako imbere yuko tuhava reka turabe abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Bamwita Erling Haaland wa Borussia Dortmund afise ibitsindo 9 gushika ubu. Yego ikindi 9. Nako Robert Lewandowski ni wa mbere. Robert Lewandowski afise ibitsindo 10, Erling Haaland ibitsindo 9, Patrick Schick ibitsindo 8, Taiwo Awoniyi wa Union Berlin afise ibitsindo 6, Patrick Schick no wa Bayer Leverkusen afise ibitsindo 7 no wa gatatu. Akaba ari uko barashoshanwa ibitsindo gushika ubu kuri journée ya 8 muri German Bundesliga. Reka tuhava tuja muri Serie A cyangwa se muri Calcio mu Butaliyano turabona aho nyene ingene inkino zagenze. Muri Serie A mu gihugu c'Ubutaliyano nabo bageze ku munsi w'8, inkino zatangiye ku munsi wa gatanu. Ekipe ya Spezia itsinda Salernitana ibitsindo 2 kuri kimwe. Lazio da Roma itsinda Inter de Milan ibitsindo 3 kuri kimwe mu gihe Lazio yari yeretswe n'ikarata itukura. Mirase itsinda Hellas Verona ibitsindo 3 kuri 2. Cagliari itsinda Sampdoria ibitsindo 3 kuri kimwe. Udinese na Bologna banganya kimwe ku kindi. Genoa na Sassuolo 2 ku bindi. Empoli na Atalanta Bergamo, Atalanta itsinda 4 kuri kimwe ca Empoli. Naples itsinda Torino igitsindo kimwe ku busa. Juventus de Turin itsinda AS Roma ya Jose Mourinho the special one igitsindo kimwe ku busa. Venezia itsinda Fiorentina nako Venezia iza gukina na Fiorentina uyu munsi wa mbere igihe cy'isaha 2:45 gushika ubu. Ekipe ya mbere ni Naples amanota 28, Mira AC iri ku mwanya wa kabiri amanota 22, Inter de Milan ku mwanya wa gatatu amanota 17, AS Roma ya Jose Mourinho iri ku mwanya wa kane amanota 15, Lazio da Roma ifise amanota 18 iri ku mwanya wa gatanu, Atalanta Bergamo iri ku mwanya wa gatatu amanota 18. Ekipe ya Juventus ifise amanota 18 iri ku mwanya w'indwi. Torino iri ku mwanya wa 12 amanota 8. Ekipe zitatu za nyuma ni Cagliari ku mwanya wa 18 n'amanota 6. 19 ni Venezia amanota 5. 20 umwanya wa nyuma ni Salernitana n'amanota 4. Akaba ari uko byifashe
muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano gushika ubu umaze gutsinda ibitsindo byinshi ni Ciro Immobile afite ibitsindo indwi. Gerardino de Santos Carvalho wa kabiri afite ibitsindo Gerardo wa Cagliari. Edin Dzeko wa Inter Milan ibitsindo 6. Druier ibitsindo 5. Martinez wa Inter de Milan, Lautaro Martinez wa Inter Milan ibitsindo 5. Osimhen wa Napoli ibitsindo 5. Zapata wa Atalanta ibitsindo 4. Veretout wa AS Rome ibitsindo 4. Vramovic wa Fiorentina ibitsindo 4. akaba ari uko barushanwa. Reka tuva muri Serie A turabira hamwe no muri La Liga Santander uko inkino zagenze. Muri La Liga Santander bari bageze ku munsi w'icenda ku ndwi y'icenda. Inkino zagenze ko ku munsi wa gatanu equipe ya Levante na Getafe banganya ubusa ku bundi. Real Sociedad itsinda Mallorca igitsina kimwe ku busa mu gihe Real Sociedad yayeretswe n'ikarata itukura. Rayo Vallecano itsinda Elche ibitsindo 2-1. Celta Vigo itsindwa na FC Sevilla iwayo igitsindo kimwe ku busa. Ego igitsindo kimwe ku busa. Igitsindo kimwe ku busa. Villarreal itsindwa na Osasuna iwayo ibitsindo 2-1. FC Barcelone itsinda FC Valence ibitsindo 3-1 kuri Camp Nou. Ibitsindo vya Barcelone virijwe na Ansu Fati igitsindo 1. Dimitri Payet kuri penalty igitsindo mu mabare gatoya nari nihenze. Ibitsindo vya FC Barcelone virijwe na Ansu Fati yariko arigize igitsindo agombara igitsindo Valence yari yatsinze. Ansu Fati Memphis Depay kuri penalty atsinda icya kabiri. Hama Philippe Coutinho Coleira atsinda igitsindo cya gatatu cy'agashingura cumu ku minota wa 85. Deportivo Alaves itakina uyu munsi na Betis igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Espanyol Barcelone ikine na Cadix igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Akaba ari uko vyifashe muri La Liga Santander aho gushika ubu equipe ya Real Sociedad iri ku mwanya wa mbere amanota 20. Real Madrid itarakina ifise urukino rw'ikirarane ifise amanota 17. FC Sevilla ifise amanota 17 ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kane ni Atletico de Madrid amanota 17. Osasuna iri ku mwanya wa gatanu amanota 17. Rayo Vallecano ku mwanya wa gatandatu amanota 16. Equipe ya FC Barcelone ifise amanota 15. nayo nyene iri ku mwanya w'indwi ikaba ifise n'urukino rw'ikirane itarakina Atletico Bilbao ku mwanya w'umunani n'amanota 13. France ku mwanya w'icenda n'amanota 12. Gushika ubu amakipe atatu ya nyuma ni ku mwanya wa 18 Levante amanota 15. 19 ni Deportivo Alaves amanota 3. Ku mwanya wa nyuma wa 20 ni Getafe ifise amanota 2. Abamaze gutsinda ibisindo vyinshi gushika ubu ni Karim Mustafa Benzema afise ibitsindo 9. Mikel Oyarzabal wa Sociedad afise ibitsindo 6. Vinicius Junior afise ibitsindo 5 wa Real Madrid. William Jose wa Betis Sevilla afise ibitsindo 4. Reka tuhava turabira hamwe no muri English Premier League uko vyari vyifashe bari bageze ku munsi w'icenda. Muri English Premier League bari bageze ku munsi w'umunani ntabwo ari umunsi w'icenda. Inkino zatangwe ku munsi wa gatandatu. Watford yihanizwa na Liverpool ibitsindo 5 ku busa. Southampton itsinda Leeds United igitsindo 1 ku busa. Norwich na Brighton banganya ubusa ku bundi. Aston Villa na Wolves Wolves itsinda 3-2 vya Aston Villa. Leicester itsinda Manchester United ibitsindo 4-2. Manchester City itsinda Burnley 2 ku busa. Brentford itsindwa na Chelsea iwayo igitsindo 1 ku busa. Igitsindo cha Chelsea cabonetse nyene babiza kuya. Brentford nakutagize ratera amashuti menshi ariko umunyezamu Edouard Mendy yaje gutogwa nk'umu homme du match arayikurayo yose. Everton na West Ham itsinda Everton 1 ku busa. Newcastle itsindwa na Tottenham iwayo ibitsindo 3
kuri 2 mu gihe Newcastle yari yeretswe n'ikarata itukura. Uyu munsi wa mbere Arsenal iza gukina na Crystal Palace igihe cy'isaha 3. Gushika ubu equipe ya Chelsea ifite amanota 19 ya mbere, Liverpool ku mwanya wa kabiri amanota 18, Manchester City iri ku mwanya wa gatatu amanota 17, Brighton ifite amanota 15 ku mwanya wa kane, Tottenham ku mwanya wa gatanu amanota 15, Manchester United ku mwanya wa gatatu amanota 18, 17 ni West Ham United amanota 18 nayo nyene, Everton ku mwanya wa amanota 18, Brentford ku mwanya wa 9 amanota 12 nyuma yo gutsindwa na Chelsea, Wolves ku mwanya wa 10 n'amanota 11 ni Leicester City ibisa amanota 11 nyene no ku mwanya wa 11, Aston Villa ku mwanya wa 12 amanota 10, gushika Arsenal ku mwanya wa 13 amanota 10 nyene, Arsenal ku mwanya wa 13 n'amanota 10, zitatu za nyuma ni Burnley amanota 3 ku mwanya wa 18, Newcastle United equipe haberekize ku isi amanota 3 ku mwanya wa 19, gushika ubu Norwich City ifisa amanota 2 iri ku mwanya wa 20 akaba ariyo ya nyuma. Abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi ni Mohamed Salah wa Liverpool afise ibitsindo 7, Jamie Vardy ibitsindo wa Leicester City, Sadio Mane wa Liverpool afise ibitsindo 5, Roberto Firmino wa Liverpool afise ibitsindo 4, Bruno Fernandes wa Manchester United afise ibitsindo 4, Ismaila Sal afise ibitsindo 4 ni wa Watford, Romelu Lukaku wa Chelsea afise ibitsindo 3, umukinyi Cristiano Ronaldo nawe afise ibitsindo 3, Adlos Townsend wa Everton afise ibitsindo 3. Bikaba ari uko vyifashe muri English Premier League aho bari bageze ku munsi wa 8 w'ihiganwa rya Premier League. Inyuma y'amakuru avuga mu mashampiyona atandukanye, reka turabire hamwe amakuru make avugwa hanze y'ikibuga. Ni mu rukino rwo kururahuza Newcastle na Tottenham aho umufana yaje kugwa hasi, bityo umukino uba urahagaze akanya gatoyi, babanza bamujana kwa muganga basanga ntacyo yabaye, mu nyuma urukino ruza kubandanya. Muri Manchester United umumenyereza Ole Gunnar Solskjaer biravuga yuko ashobora kwirukanwa, ni mu gihe inyuma yo kuva mu mashampiyona atandukanye, reka turabere hamwe n'amakuru make avugwa hanze y'ikibuga. Ni muri equipe ya nako mu rukino rwa kurahuza Newcastle na Tottenham, urukino rwaje guhagarara gatoya aho umufana yaje kukubita hasi, bityo abakinyi basaba yuko urukino rwanza guhagarara, bisaba umusifuzi arabibemerera, urukino rurahagaze, umufana bamujana kwa muganga hama ntacyo yabaye yarakize, bityo urukino rubona kubandanya. Muri Manchester United umumenyereza Ole Gunnar Solskjaer biravuga yuko ashobora kwirukanwa, ni mu nyuma yaho ahejeje gutsindwa na equipe ya Leicester City ibitsindo 4-2, bakaba bamuteze urukino ruzobahuza na Liverpool muri weekend iza aho ashobora kwirukanwa. Muri stade rero abafana bafise amabanderole yerekana ngo all out. Reka turindire aho yuko biravuga abamenyereza nk'aba Zinedine Zidane babo atakazi bafise, abamenyereza nk'aba Antonio Conte bashobora kuza muri uwo mugwi. Muri Espagne umumenyereza Koeman nyuma yo gutsinda equipe ya Valence ibitsindo 3-1 yaje aravuga ati umugwi umeze neza cyane aho ikizire cyongeye kugaruka, ariko ni mu gihe equipe ya FC Barcelona yarike iravuga nayo nyene yuko ashobora kwirukanwa. Reka turindire turabe ko mu nkino zizokurikira azoshobora kwitwara neza, gutyo akabana yamenyereza FC Barcelona canke akirukanwa. Reka turindire tubitege amaso. Reka tuve muri FC Barcelona turabire hamwe amakuru avuga mu gihugu cy'Ubutaliyano aho mu rukino rwari ko rurahuza equipe ya Juventus na Roma habayemo impari nyinshi cyane, mu gihe Juventus yaje gutsinda AS Roma igitsindo kimwe ku busa. Impari rero zabaye kuri penalty yahawe Roma, gutyo irahushwa imaze guhushwa rero bavuga bati Juventus ivuga iti ntiyari penalty,
ariko nyene yarahushijwe niko bimeze mu nkino. Penalty irashobora gushusha canke ikinjira. Ni penalty yahawe umukinyi Veretu gutyo aza kuyihusha. Umukinyi Mauro Icardi twashaka mu gihugu cy'u Mauro Icardi wasigaye akina muri Paris Saint-Germain, yego mu gihugu cy'Ubufaransa. Mauro Icardi n'umugore we Wandanala biravuga yuko batandukanye nk'umugabo n'umugore. Uyu mugore wa Mauro Icardi akaba amwagiriza kumuca inyuma akamwagiriza kumuca inyuma, aho Mauro Icardi aca inyuma umugore wiwe. Reka tubirindire, iyi ni affaire à suivre, turabe ukuntu bizogenda. Reka rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mwariko munadukurikirana kuri Iwacu Top TV. Ndabashimire cyane, ndabakengurukire, ndababwire nti muri abantu ubabaka. Wewe utarakora subscribe uyikore, nawe wifuza kudutera ivyumviro urashobora kuja ahari kigwa commentaire ukandika icyumviro cyawe, inyunganizi yawe, gutyo gashobora kudutera intege. Reka rero ndabashimire cyane, ndabakengurukire gose mwese mwariko muradukurikirana, nkaba ndabakengurukiye. Aho mwari kumwe nanje Jean Paul Dunia Romonde kuri micro, mu buhinga bw'ivyuma canke kuri technique yari MC Mango afadikanije na Bisman Twibe. Reka ndabashimire cyane. Ayandi makuru y'inkino ni ku munsi wa gatanu, aho nzoja tubabwira amakuru azoba ari karavugwa muri ico gihe. Reka ndababwira nti bye bye, ciao, hasta la vista.